Tunda Juhudi. Uno munsi kuri jewe no munsi udasanzwe no munsi mukuru ukomeye cyane ko gusohora album indirimbo 14 bibiba vyoroshe ni umuvyeyi afise imbanya amakibaruka murabizi ko umwana atera akanyamuneza mu muryango jewe rero ku munsi wo gusohora album numva no bigereranya n'umuvyeyi afise imbanya hama yibarutse akibaruka umwana akomeye akibaruka umwana ameze neza umwana big avyibushe cyane murabizi ko abantu rero baba basanzwe bakunda babita ngo nibibanje umwe nabo bana biba ko nanje rero album yanje nayise ikibaju kuko yaramutse yavutse ari nini twari twavuze indirimbo 12 ariko zabaye 14 kubera ubwinshi bw'indirimbo nizasigaye niyumva neza rero niyumva neza cyane mu ndirimbo nasohoye ubu zose ni audio ariko zimaze kuja ku ma platform atandukanye indirimbo imwe yose izo citangurwa gusohorwa video no kuvuga ko hariho zimwe zifise ama video nico gituma tudashima kuzivuga kuko muri defaita gushiriza nibarambwira niye indirimbo izotangura gusohokana na video kuko murabona ubu twatanze audio indirimbo zose nkuko mwabibonye ni Vishu wenyene kandi novuga ni n'urwego ruhambaye kuko benshi bagira ama album bagashiramo ama collabo je nta collabo nashimye gushiramo kugira ngo nibutse cagihe ca kera abaririmbyi bakomakomeye twamenye nka Oliver Ngoma ba Celine Dion barashobora gusohora indirimbo zitagira collabo kandi basohoye album yose ugasanga yamenyekanye mu mihingo myinshi yo kwisi nuko uretse ko gusa abaproducteur ari benshi bazikoze bagiye barazikorako ubundi album yose igizwe na Vishu ubwiwe wenyine. Vishu benshi bamufata nk'umuririmbyi novuga akomeye kandi nivyo kandi benshi bakamufata nk'umuririmbyi hari abavuga ko Vishu amaze igihe gito mu muziki bivanye na parcours yagiye aracamo ariko Vishu amaze igihe kirekire cyane mu muziki kuko Vishu si wa 2010 si wa 2000 Vishu no muri 90 combien mu muziki ariko kubera ko iyo Vishu yavuye wasanga bamwe badatahura umuziki Vishu yagiye araduga buke kuva muri 2098 no kuva 96 98 2000 2002 abazi Vishu nko mu ntara ya Gitega baramuzi biteramo yagiye arakora atarasohora indirimbo no kuvuga ko rero Vishu je novuga nti Vishu no muririmbyi ubwa mbere yikwije kuvuga rero Ambargo Vishu yabonye byinshi muri no muziki novuga benshi mu bavuga ko bakomeye muri no muziki batarabona Ambargo rero kumva Ambargo ni izina mu rusangi wumvise Ambargo ni bihano Vishu arahari washaka vendredi samedi arafise ico bita concert live bimwe benshi mu Burundi bavuga ko amakaraoke yarasubiriye mwarumvise itangazo barasoye urwandiko yuko twarekuriwe gukora ayo makoncert cyangwa gukora ivyo biteramo no kuvuga ubu rero Vishu araboneka cyane muri ayo makoncert live les vendredis et les samedis mu minsi zana ma jeudi na ma dimanche Vishu agiye kuzaraboneka kandi kuri bwa buryo budasanzwe kandi no kuri za nguvu zikomeye cyane abafanzi batashitse ngaha turabategurira ku bafise amatelefone nkuko mwabonye ko twari kumwe n'ishiramwe rikomeye cyane Dream House nka Vishu rero umu ambassadeur wa Samsung biciye muri Dream House abafise amatelefone ma Android bagiye kuzumva kwero no munsi nyene kuri YouTube ziraza kujako ku ma platform atandukanye abari hanze babarundi cyangwa abanyamahanga baratangura kuzigura nibaza yuko abazumvise ngaha n'abandi bose badafise amatelefone bashaka twarabiyumviriye mu kutumvira ama media tour ruguru kugira ngo bose bazumve bashirwe n'umuziki wa Vishu bitagoranye murakoze cyane namwe kandi tubakengurukire ko mwatwitayeho mukaza muri benshi n'abandi muze mubafashe murakoze DDF TV Tunda Juhudi.